Wari uzi ko gukoresha neza ibyo ufise uno munsi ari intango nziza yo kugira ngo uzoronke ejo ibyo udafise uno munsi. Abantu benshi turateba aho hantu mu kwiyumvira ko namba ari indoto canke ari iyerekwa twagize mu kintu kanaka twifuza kuzokora ejo, dutegerezwa kugikoresha uburyo bunini, uburyo buhanitse. Nivyo ubishoboye vyari vyiza, ariko ntuhave ucerezwa nuko utarashobora kuronka ivyo wibaza ko bikwiye kugira ngo utangure. Inama nokugira tangurana ivyo ufise, tangurana bike, tangurana bito ushoboye, kuko iyo umuntu amaze gutangura arakura, arabandanya, kandi haba hari icizere kinini ko kimwe kimwe kigenda ciyongeramwo, ko agenda arabishobozwa. Ukazosanga ejo wageze hahandi wari wifuza ko wotangurira, kandi waramaze gutangura ari uhishikanye, utarinze guhanga amaso binini canke ngo wimanike hejuru ibyo udashoboye gukora ngo bikuruhishe canke bikuvune. Gira umwete rero wo gutangura. Namba hari ikintu kikumaze imyaka myinshi ku mutima canke imisi myinshi ku mutima, mu vyiyumviro, mu nteguro, mu mpapuro, umwanya wawe n'uyu, kuko ivyejo ubitangura uno munsi, urabitegura, hanyuma kubishikamwo no kubitangura. Jewe hari ikintu nari mazemwo igihe kirekire ndakirindiriye, hafi imyaka 4 nifuza kugitangura, ariko rero vyantwaye imyaka 4 yose nicaye ngo ndindiriye gutangurana uburyo. Uburyo ntibukwira, uburyo ntibugwira, kuko ku munsi uguma ufise ibyo ukeneye, ariko intambuko nziza nasanze ishoboka gutangurana ivyo nokwita bito uyu munsi. Kandi namba ari kinezereza kimwe muri vyinshi bihari, nuko uyu munsi nagitanguye, nuko uyu munsi ndiko ndakibamwo, kandi nibaza ko ku munsi bintera umunezero, kandi bizotuma ko ejo nshika aho nifuza gushika, canke nshika ku gicapo mfise gushikako, kubera ko natanguye. Nawe ndaguteye intege, nta gito kibaho kitokura, nta gisuzuguritse utotanguza, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo abantu bazakubone ufise intahe, ufise kimwe canke bibiri wababwira vyaho wahereye. Umunsi mwiza, Yesu abahezagire cane.